Okay, nk'umukenyezi mwiterambere novuga nka mwege muri komunateri imbere. Bega objectif cyangwa ihangiro ryanyu nirihe kugira ngo uyu mugambi ntuhagarare? Manura abandi bakenyezi nti karibu mwiterambere duteze imbere igihugu cacu. Turime imisozi igaragara tuyambike cyane. Ibi biti twagiye turarandura dutera amavoka dutera ibiti bibana n'imirima n'umukenyezi asigaye yubaka aba engineer barahari biki kubera iki n'ukurima nta ngorane ni karibu nibaze birashoboka byose birashoboka kubifuza imbuto ni karibu mukike Mwaro ego kubifuza imbuto ni karibu guhera itarike y'uno munsi nkuko nabivuze gushika nko mu kwicenda mu kwicuma imbuto zituba zihari nico gituma twashaka mudufashe kurondera abakiriya turafise imbuto imukike za Kanovera hariyo Ndinamagara hariyo imbuto za Victoria ngaho Mwaro hariyo na Ndinamagara ngaho ariko niyo Kanovera iri mukike uyikeneye turashobora kuyideplacer turashobora kubikura imukike twabimuzanira ngaho Mwaro kuko imukike twahise agence kubera ariho twatanguye gukorera niho turimira n'ibiraya vyinshi niho dufise n'amatongo menshi yo kurimiramo nka mwebwe muri ko murakora igikorwa ni ibintu mwaraharaniye bega ko twakuze tumva umukenyezi ari inyuma mu iterambere mwebwe uyu munsi mukaba muri abantu mbona mu iterambere muri ko muraje imbere bega nakahe kama muhamagarira abandi bakenyezi bagenzi banyu kugira ngo uyu munsi iterambere ntiriraba umugabo gusa canke umusore nukuri twihangiro ryacu no kugwiza imbuto so kudandaza amakonsomable ariko kubera wabonye ko amahangare yuzuye tudafise naho tubishira kubera iyo mvo kandi birayi Bujumbura naho birakenye urabona amakonsomable ariko arakena ibiraya vyo kurya biriko birakenye twarashoboye gukora ku ivyo dushora bikeya mushobora gukorana nabo imiryango iruguruye ego imiryango iruguruye jewe urabona ko ndiko ndigira haruguru ndamaze kubona ama association y'ukurima ahomba nayunguka mpora ndayabona iyo rero abantu ari benshi hari gihe basiganira ikintu ugasanga ntibagikoze uko kitegerezwa ugasanga ntibariko barabikora uko bitegerezwa je rero nashimye kugira societe familiale nukuntu mbona ibintu biguma biduga ku masoko nukuntu mbona ibintu biguma biduga ku masoko kandi dufise amatongo kandi amera je nakuze bisi ndoto yo gukora utuntu nyene tukurima tugudandaza ndavyiyumvira ariko bakunzi bagaco media tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana mugiraho muba mwubahwe nanje usanga ibigano vy'akataraboneka ni Gaciro Media ibanga ry'abatunzi nkuko munyumva ni jewe Niyonzima kuri micro nkuko twaramutse tuzindura mu ntara ya Mwaro commune Rusaka agatumba Misha rero kuri je nkuko mubona ku masikana yite kumwe n'umumama w'umugwiza mbuto agiye kutubwira kuri imwe n'ibindi uburyo yatanga urugendo kugira ngo abe umugwiza mbuto kugira ngo uyu munsi abe ashobora guha imbuto ndetse abarundi n'abarundi kazi rero nivyo bimwe agiye kutwiganira twa tumusabe yidondore abakunzi b'Agaciro Media turagwaye kaze mama utwidondore n'abadukurikirana kuri Agaciro Media je nitwa Sayimana Aline abamvuka nyene ku musozi wa Bisha commune Rusaka intara ya Mwaro musanzwe muvuka nyene ngaha muri commune umutumba Bisha aha nyene mbona nyene n'agacimbiri ni ngaha nyene uyu munsi twagusanze ngaha kuri muri agatumba Misha mu ntara ya Mwaro uri umugwiza mbuto yabitangoye ryari nike cyatumye mwiyumvira kuba abagwiza mbuto kugira ngo uyu munsi mushoboye kuba muri ko muraha imbuto zirobanuye abarundi murakoze jewe bwakera nadandaza ibiraya amakonsomable hanyuma ndabidandaza gushika 2015 mbona ibiraya biriko biraduga bivuye kuri ku mahera 500 igihumbi n'atanu ndavuga ati uwoja kubirima mbega naho akaja aradandaza ivyo yirimiye nkuko nayo nsanzwe nje ndaduga mu misozi kubirangura urumva
ndabimanukana i Bujumbura mu masoko atandukanye za Kamenge Vire za Musaga Kanyosha za Kinindo n'ahandi baranze abasanzwe babidandaza baranze muri ayo masoko yose za Buterere n'ahandi hama ca ndavuga ati reka nihe ihangiro ryo kuja kubirima ndaduga ndabirima amatongo ntibiba vyoroshe ariko naragize amahirwe DPAE barampa agatongo muri DPAE muri centre sommation Ruzibatsi barantiza ahantu nshobora gukorera uwo mugambi wanje ndawukora mu nyuma ndabona ko habaye hato ndakota mu micungararo mu bene gihugu bafise amatongo aho nyene mu micungararo ndabandanya ndakora ndonka amakonsomable ama 2019 niho nasha ndonka agrema muri ONSS y'abagwiza mbuto canje ndapimisha imbuto zanje ngira amahirwe zigatoka hama ca ndadandaza imbuto narashoboye guha ubwa mbere na mbere ngitangura narashoboye guha amasangwe 5 yo muri komine Mukike imbuto bangurira itoni 2 ama ndabandanya nkora uwo mwuga nyene gushika nuno musi ndacabandanya ubu rero naravuye ubu rero naraguye akarere inyuma yo kuba nahora narimaze imyaka myinshi nkorera imukike ubu ndamaze umwaka ndiko ndakorera aho mbona mpagaze aha mubisha ku musozi wa Bisha komine Rusaka intara ya Mwaro ahanyene iwacu ndahamaze umwaka ndiko ndahakorera urabona ko hari imirima y'ingano hariho hectare 5 z'ingano ngaha hariho ibiharage vya muhoro wabibonye ibiharage vya muhoro bisa neza cane twari mu maese turiko turapima ibiharage tubona bitoka ngaha twarashoboye gutera muhoro turatera ivyo bita kinure turatera musengo ariko muri ivyo byose muri iyo mavariyete y'ibiharage twateye twabonye yuko muhoro umengo nico giharage gishobora gutoka kuri no musozi kiretse ko kigoza indembezo nabonye pancarte yanditse ko Arisco ni yavutse mu gihe ko mwiyumvira muri ubwo budandaje mwaho mudandaza amakonsomable canke n'ikintu caje mumaze gutangura urugamba rwo kugwiza imbuto Arisco ni vyavuba Arisco twayitanguye muri 2023 dushaka gukorera ku mugaragaro tugwiza imbuto dushobore kuronka n'amasoko no hanze y'igihugu dushobore no kwagura akarere dukore twisanzuye atari ivyo kuvuga ngo tugume Mukike gusa ngo tugume n'Imwaro kugira dushobore kuronka uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cyose mu ntara zose zitandukanye dushobore kuronkamo amatongo turime imbuto zose dushobora gukenerwa bivanye n'amaregio hari intara usanga zidatoka cyane ibiraya zishobora gutokamo ibindi n'ibindi tubirekurirwe kubirima tuhatubona abantu bitwa barimyi ari umuntu bavuze umurimyi twumva ni wa muntu atize cyangwa ibintu ariko kugira mu rugendo rwawe ukivuka wakuze uri umwana ufite indoto zo kuza umurimyi rurangiranwa umurimyi ashobora kurima ibintu nk'ivyi twabonye aho twigwa turagenda tukagera za Mukike tubona imirima dushaka tuzoga ntitwiyimare tiko turayifata amayimaje wakuze ufite indoto imeze gute je nakuze ufite indoto yo gukora utuntu nyene tukurima tugudandaza ndavyiyumvira ariko ibi vyo kugwiza imbuto nukuntu mbona ibintu biguma biduga ku masoko nukuntu mbona ibintu biguma biduga ku masoko kandi dufise amatongo kandi amera imvura igwa amezi menshi iyo turiko turaraba mu bindi bihugu hari ahantu imvura n'ukuri ubona ari kibazo umwaka rimwe ariko twebwe turafise imvura igwa amasezo ikwiye turafise imvura n'imiburiburi ishobora kugwa amasezo 2 tukayibura muri sezo se A ikagwa neza B ikagwa neza sezo se
ego sezose ntayibihari ariko naho numva umengo twogira ihangiro ryo kugira ama irrigation kugira dushobore kuvomerera muri sezose kugira dushobore kuronka amasezo yose tube dufise imbuto. Okay. Uyu munsi Arisco iravutse ndetse umugambi wawe wo kugwiza imbuto uratsimbataye, urabona ko utangwe kuronka abantu baza bakagura imbuto ndetse na wewe ukashobora kwihaza ukabona ati naje biko biraza. Niye ntambamyi umuntu wese yatabikorwa hari intambwe genda arahura, niye ntambamyi wahuye gutanga igikorwa cyo kugira ngo ushobore kugwiza imbuto? Intambamyi dufise yo kugwiza imbuto icambere n'amatongo. Ibintu byo kugwiza imbuto bishaka amatongo manini amarotation. Okay. Nk'ubu unye wahasorumye ibiraya bigashaka uco harima nk'ibigori haci hahera nk'imyaka ingahe udasubiye gutera ibiraya. Okay. Canke ukarima nk'ikintu cita ikibingo ni ikintu kigira isi neza. Okay, ikibingo. Urumva n'ivyo bavuze vy'inuze ya ikibonobono ushobora gutuma hari ibintu numvise vy'ikibonobono sindabitahura neza ariko ikibingo nivyo bishobora kugira rotation n'ibigori n'ikibingo nivyo numva ntahura gushika ubu. Kibonobono ndiko ndavyiga sindabitahura neza. N'ingano n'ingano hari n'igiharage bavuga kitwambara icamukuna ushobora kugitana ucoco kica kiba nk'umwavu. Twavyumvise kwa Gatabazi tukwagiye kumugendera mu Kirundo. Ico giharage naco narinzi n'ibishashi wanje kuja turavugana n'ivyiza kugira tuje turungurana ubwenge. Okay. Gatabazi ndashobora kumwandikira nkamubaza turi kumwe muri groupe y'abarimyi. Ndashobora kumubaza kambarira turavugana n'abarimyi tukavugana n'abagwiza mbuto. Ego. Okay. Nibaza yuko umuntu wese iyo ego ntaburi ntambamyi ariko uko tubibona turabona yuko izo ntambamye miko murazirengera ko turabona aho twaje turaca ubushize mu ndwi iheze aho twari mu imukike nawe yuko ngo muwaye mufise muri mwamazi ndi yose miko murimbura umurima mwimuye indwi yose warungana gute? Umurima twimbuye indwi yose yari amahegitari 4. Twamaze indwi yose twimbura dufata iyindi ndwi yo gusimburura. Iyo twasimburuye ibyo dusimburuye abenegihugu nabo baratwara ibyo bashobora gufungura. Okay. Twariko turasimbura kugira dushobore kuhatera ingano. Dushobore gushiraho ingano. Hama wambajije intambamyi nakubari intambamyi n'amatongo imbuto izo dusavye muri izabu sizo turonka ariko gushika ubu turashima utwo duke tuba tuhari baratudusabikano. Yego. Nkaje barampaye imbuto z'ingano 500 kilo ingano barampa ibiharage ngaha ibiharage n'amaprebaze yayizaho nzimbura amabaze ncempe imbuto abenegihugu. Barampaye ibigori vyitwa masega. Barampaye ibiraya itoni 2. Ariko itoni 2 urumva bampa ivy'imukike ivyo ngaha imwaro naciye nja kubigura hariho umugwiza mbuto yitwa Albert ageze ku adukurira nawe no mushimira cyane ku ntambwe ateyeko ndanamukeza afise ivyo bita ama prebase ubu niyo nari naraguriye zirya izi prebase izi Victoria ibona twimbuye nazikwe kwa Albert ubu nazo ndiko nimbura amabase ngabo kubera biba bizimvye iwe biba bizimvye kubera nyene numva ivyo muri leta hanyuma turagira intamba my'imyavu urabona ko turiko turatangura korora haraheze nk'amezi amezi 5 tuzanye inka kugira dushobore korora turonka umwavu navyo turashima nko ku Mutasuro sezo ankiri tongo turashobora kuronka umwavu wo kuritabira uwiwanyu uvuye mu nka zacu yego tutarinze kugenda umwavu waturuhisha nk'ubu je nawe ndawukura ku mupaka wa Kongo n'u Burundi mugatumba hirya ku mupaka ari kuri douane kure cyane uzana mu imwaro ntibavyo hariho nuva muri Kongo ugasanga bawuzanye n'amakinga twaje tupakira ndawutwara imwaro cyane ndawutwara imukike ikamyo ziba zizimvye kubera amazutu murabibona ko biba bitoroshe urumva ikamyo kugirisha ikintu yashikira amahera menshi miliyoni 8 iki ava yuko amazuta azimba amazuta abura ibiki byari bizimbutse ariko kubera urumva buva kure nayo mazutu nibiki ntibiba vyoroshe ariko twashaka
dushobore korora, tworora izo nka, tworora izo ngurube, tworore n'ibindi kugira dushobore gukoresha umwavu wacu. Navyo vyodufasha. Hama izindi ntambamye tugira n'amafumbire. Ifumbire ya fomi nukuri bayiduha batevye. Wabonye hajya mu ihangare ko hari ifumbire itari nke. Irya fumbire ntiwibaze ko ariyo ntakoresheje. Irya fumbire bayimpaye ntevye. Ndashobora kurima hatoya, wabonye hamwe twamira ucazo hari yanye Inyakagoro, hajya ni muri komine Kayokwe, naho ndarimiraye. Irya murima w'ibiraya niyo narishoboye gutera. Yashobora gutera nivyo tumaze imisi dusoroma ngaha. Irya Victoria wabonye niyo twasoromye ngaha nyene kuri uwo musozi. Hanyuma nca mbona umengo kubera ivy'imvura ibirere ntibisezerana, nca mbona umengo vyohava bicikiriko. Nca ndabihagarika ivyo gutera ibiraya, naho ubona naciye ntera ingano. Hari harimwe na tracteur, urumva n'uruhombo mu majambo make. Wafashe uwo mwanya wo kugura iyo myavu, ugafata uwo mwanya wo kuzana iyo tracteur ikarima, iyo fumbire ya fomu ugaca uyironka utakiyikoresha. Nk'ubu nzoca ndayikoresha muri saison A. Nk'umuntu aba yasavye nk'akadeni ntibiba vyoroshe. Urumva uca winjira muri rotari. Ego. Nk'uko mwamaze imisi muriko murimbura, mbega uwo mwimbu wose muraheza mukawugira imbuto canke nk'uko muva murabagwiza mbuto, ntabwo murimi kugira ngo muce mushora canke mutange kuba konsoma, sinzi ko muca mufata mukawugira imbuto uwo murima, izo ivyo mwamwimbuye kuko mwarimbuye mu kikene bazana y'imwaro ko mwimbuye. Nukuri twihangiro ryacu no kugwiza imbuto so kudandaza amakonsomable. Ariko kubera wabonye ko amahangare yuzuye, tudafise naho tubishira. Kubera iyo mvo kandi birayibujumbura naho birakenye, urabona amakonsomable ariko arakena ibiraya vyo kurya biriko birakenye. Twarashoboye gukora ko ivyo dushora bikeya kugira natwe twikenure dushobore kuriha n'umukozi. Kuko twebwe mu kazi kacu twe duhembwa dusoromye, ntiduhembwa ku kwezi. Twe duhembwa après 6 mois 4 mois canke inane bagura imbuto zigutswe. Ubu rero imbuto ntiziriko ziragurwa. Imbuto ntizagutswe, abavuga ko ifumbire bayirose bateba, abandi batarayironka. Ivyo vyose biri mu ntambamye zituma tutadandaza imbuto neza. Imbuto rero zimaze kutagurwa, urumva natwe tuca tugira ubukene, ufise akadeni gaca bikugora ingene ukishura. Kubera imbuto zitariko ziragurwa neza. Ego urabona yuko dufise imbuto ngaho zimeze zari kugurwa muri saison B. Ubu rero dusoromye ibindi vyoguzwe muri saison A, bisanzwe vya saison B bikihari. Umva nkaha rero ikibazo cari carakemutse c'imbuto, mugabo ubu cagarutse, imbuto ni nyinshi. Ego imbuto ni nyinshi, nico gituma twashaka mudufashe kurondera abakiriya. Turafise imbuto imukike za Kanovera, hariyo Ndinamagara, hariyo imbuto za Victoria ngaho Imwaro, hariyo na Ndinamagara ngaha. Ariko niyo Kanovera iri mukike uyikeneye turashobora kuyideplacer, turashobora kubikura imukike tukabimuzanira ngaho Imwaro. Kuko imukike twahise agence, kubera ariho twatanguye gukorera, niho turimira n'ibiraya vyinshi, niho dufise n'amatongo menshi yo kurimiramo. Ariko ngaho Imwaro naho urumva naho Imwaro nyene turahakorera, bisigura ko ubikeneye Imwaro arabitora Imwaro, ubikeneye imukike arabitora imukike. Twayiko turategura no kuja turabibashira aho biri. Hamwe twogira amahirwe IFDC yaho ridufasha mu gafwari, ikaturihira nk'amadeplacement kugira umwene gihugu wese ashobore gushikirwa n'imbuto atagowe na deplacement. N'ushaka ikiro kimwe n'ushaka ibiro bibiri dushobore kubimushikiriza, niyo hangiro ifise kuko yarigeze kuba idufinansa. Mu byo twavuganye rero nukwegereza imbuto abene gihugu. Ariko murabibona mwese ivy'ibitoro ntibiba vyoroshe. Ego ariko nubu uwogura nk'itoni 5 turashobora kubipakira tukabimushira ahantu hashikwa, ibarabara rimeze neza ku masantre ahantu nyene twobimushira. Nk'umukenyezi mu iterambere novuga nka mwege muri komunateri imbere, bega
objectif cyangwa ihangiro ryanyu nirihe kugira ngo uyu mugambi ntuhagarare? Ihangiro ryacu jewe hamwe umukama antija amagara kuko vyose n'umukama bikora biva ku magara, tubishimira uhoraho. Nukuri ndumva yuko norima nshoboye kuronka sindi umutunzi simfise amahera menshi mugabo ndashobora kuja muri banki nkayasaba mu gihe mfise umugambi nshoboye kuronka amatongo yo kurima. Ndumva yuko na hegitari 100 je nozirima nshoboye kuronka amatongo, ndumva yuko nogenda muri banki ahantu nkasaba amahera na hegitari 100 nkazirima, nkashobora korora n'inka nka 50 n'ingurube n'impene n'intama, igitungwa cose gishobora gutanga umwavu. Kigashobora tugashobora no kugiha. Turifuza yuko dushoboye kuronka imbuto z'inka nziza dushobora guha nk'abantu nko kuri iyi misozi dukorerako aha tuba tugeze, tukabaha nabo bagashobora kugira nk'uko tubaha imbuto tugashobora kubaha intama, inka zarazimvye cane, nk'irazimvye inka barakubara 10,12 inka zarazimvye. Hariho udutungwa duto duto bashobora kuduha nk'imbuto tukaja turaha abantu bato bato nyene badashoboye kugura izo nka nk'intama, impene, ego n'ingurube. Nibaza nka mwebwe muri ko murakora igikorwa ni ibintu mwaraharaniye, mbega ko twakuze tumva umukenyezi ari inyuma mu iterambere, mwebwe uyu munsi mukaba muri abantu mbona mu iterambere muri ko muraje imbere, mbega nakahe kamo muhamagarira abandi bakenyezi bagenzi banyu kugira ngo uyu munsi iterambere ntiriraba umugabo gusa canke umusore n'umukenyezi canke inkumi, irahanga kugira ngo twese igihugu giterekeje imbere? Kuri mwebwe mwobahamagara iki mwe mwateye intambwe uyu munsi mukaba mugeze ku intambwe yo kuba abagwiza mbuto mu Burundi, mukaba muzwi nk'abo tuzi nk'abagatabazi namwe, kuko uyu munsi kwa twese ngana uko mwamenyekaye nk'abantu bariko barakora ikintu c'ubutwari. Kuri mwebwe namwe muhanura iki abandi bakenyezi bagenzi banyu? Murakoze. Si mu Burundi gusa no hanze baratuzi. Aha kuri umusozi haheruka kuza abakenya baraje kutugendera. Bazanaye n'abantu bo muri FDC. Ama ni mukike barabaza kutugendera. Ego mpanura abandi bakenyezi nti karibu mu iterambere, duteze imbere igihugu cacu, turime iyi misozi igaragara tuyambike cyane. Ibi biti twagiye turarandura, dutera amavoka, dutera ibiti bibana n'imirima, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu, duteze imbere mbese n'igihugu. Dushoboye kurima n'ivyo dushora hanze bishobora gutanga amakori, mutanga akazi kuri benshi, dutanga amakori, dutange n'akazi. Kuko twarabitanguye, twebwe turiko turatanga akazi n'abandi ni karibu baze, nta kidashoboka. Umukenyezi asigaye yubaka, aba engineer barahari, biki kubera iki n'ukurima nta ngorane, ni karibu nibaze birashoboka. Byose birashoboka. Twe barabavuga ngo bagwiza mbuto b'abagore ngo ntabahari, ngo ni ibintu biruhisha. Ubu turahari cyane, turahari, turi bake, turahari mugabo turahari. Ndababona muri groupe bo mu miceri, bo mu biraya, bo mu biharage, bo mu bigori. Hariho intara usanga bari mu bigori cyane, bari mu biharage cyane. Twe urabona tufise amahirwe, urabona twe turima n'imbuto nyinshi, urabona ko turima ibiraya, ibiharage, ingano, ibigori wabibonye, ego n'ibijumbu. Imbuto zose zishoboka kuzifuza, mwebwe ni karibu, murashobora kumutunganiza akaronka imbuto kugira gene nawe kurima hama ejo isahiriza aronka ico afungura. Yego, imbuto y'ibigori turashobora kuyitanga ku mutasuro. Turafise amavoka nayo ne turashobora kuyatanga ku mutasuro ari grefe. Turiko turabitegura kugira tuzotanga ibintu bimeze neza. Ibiharage vya muhoro wabonye ko ari ibiharage vyiza, navyo tuzobitanga. Ingano tuzotanga imbuto, urabona ko dufise ingano nziza ziteye igomwe cyane. Hari izo batarashiramwo akayire kubera akayire karagoranye gato, ariko nibaza mu minsi ko kaboneka imvura itaracika kugira tugashiremo. Ego.
nibaza tutera tuja no ku musozo akabazo no kubaza ni ibintu bibaho iyo umuntu ari karakora tuzi ko kuri kurakora ku giti cyonyine arisiko ari societe iyo umuntu umwe ariko kandi hariho umuntu ashobora kubona umuntu avuga ati uyu muntu bivaye n'ivyumviro afise n'iki nayo karakora ko gateza imbere igihugu no muronde tugakorana bega abazo kumviza ikiganiro bigashika bakabarondera cyangwa bakatubaza mushobora gukorana nabo imiryango iruguruye. Ego imiryango iruguruye jewe urabona ko ndiko ndakura ndiko ndigira haruguru ndamaze kubona ama association y'ukurima ahomba nayunguka mpora ndayabona. Okay. Iyo rero abantu ari benshi hari gihe basiganira ikintu ugasanga ntibagikoze uko kitegerezwa. Okay. Ugasanga ntibariko barabikora uko bitegerezwa. Je rero nashimye kugira societe familiale kugira dushore umuryango wanje turumvikana tukavugana umushinga ntayo wanje ndamubarira naho abatari muri ibi arafise ibindi aba ariko arakora ari gihe haronka ka weekend aronka kanya n'igihe weekend akora mugihe yarose akanya arahaca nawe akabaraba ivyo turiko turakora agakoresha n'agatelefone akabaza abagronome akabaza iki ivyo barimwo naje tukavugana akamenya ivyo tuba turimwo ariko arampa uburenganzira bw'uko ngenda nkakora ikintu ari ikintu ndiha nkagenda nkakiriha ego arabakozi nkaraba igikenewe nkagikora nico gituma ubona gushika ubunye urabona ko atangorane naho dufise ikibazo cyo kudandaza imbuto numva nazo zirahari. Okay. Numva rero twovugana kuko umuntu urumva aba yarashizemwo ingufu nyinshi numva kuva 2015 ndiko ndakora nta bindi ntondamwe nta bindi biro mfise niko kazi niko kazi nibi haraho ncishamwo nyene utundi tuntu tw'akabotike gutyo onye mugabo niko kazi kuva 2015 urumva ndiko ndakora gushika iyi myaka yose urumva nawe ko hatoca haza umuntu gutyo nyene twokwicara tukavugana tugakora ibiharuro. Bisigura ngo hari umuntu ashaka kumviza igana avuga ati uwo bakenera turashobora gushaka ko nimero zanyu hama agomba kubabaza akabaza ivyimbitse kubera ko nimwoca mu bisigura ibikenerwa canke ibisabwa ubunyene ngo bice bikunda ariko wo kumva ko ashobora kumva mugakorana canke ashaka kuba ashaka kwandi ma information yandi ariho nawe akaba afise umugambi wo gukora ibi bintu kurima nk'aba diaspora baradukurikirana canke nabandi bari mu zindi ntara zitandukanye bifuza gukora uburimyi nkamwe cyaye kuba bagwiza mbuto nabo kuko bashobora no kugira ugube mugwiza mbuto ukeneye imbuto nyinshi wewe urahari kugira ngo ushobore kubaha izo mbuto ukakurondera ukabereka n'ubuhinga buryo babikoresha nibaza ko ari ivyo mu majambo make. Yego no bahaga telefone naco nawe utozi tubwira turaza kuzishira ku muri description canke turaza kuzishira turiko turangitse igani nibaza email turashaka kwishira nibaza rero tuja ku musozo nk'abantu bariko barakora canke bariko bakora iki gikorwa citeka kuko ni igikorwa kwiteka kuko kuba umurimyi ashobora kugaburira abantu 100 nk'akarorero canke kanatanga akazi ku bantu 100 kuko twarabonye igihe twari mu kike nabonye abantu biriwe barakora ndavuga ati uyu mama vraiment akwiye guhabwa ikidari kwera umuntu ashaka gutanga akazi vraiment uyu munsi aba ari umuntu w'intwari. Rero nka mwebwe musabiki kubajejwe intwaro canke guverinoma kubera ko ndazi murayikeneye niki kimusaba kugira ngo Arisco ishobore gukomera ishobore nkuko muvyifuza mushobore no kudandaza imbuto zanyu mu bihugu mu mahanga. Ego ico dusaba leta ko yodufasha mu irrigation bagahimiriza n'abantu bakagura imbuto zacu kugira natwe turonke ingufu tukuguma dukora imbuto ntizinjirane mu zindi imbuto ntizinjirane mu zindi nk'ubu urabona zinjiranye wabonye ko turiko turasoroma urabona ko hariho n'ibimeze urabona nko ngaha epfo hariho umwonga nko ngaha mu Rurambira uwo mwonga urabona n'umwonga munini mugabo umwe araza agatera ibijumbu undi agatera ibigori undi agatera ibiharage nk'ubu unye babahimirije nk'izi mbuto zacu bakazigura bagatera nk'ibiraya bose bagasoromera rimwe nimba vyoshoboka n'icifuzo bari vyiza imbuto zacu zoca zigugwa hama hakagera ku mutasuro izindi zameze hama baturo dusaba yuko baturabira ahantu hari amatongo manini yagutse kuko dufise umugambi wo gufasha bene gihugu kugwiza umwimbu
yego si ibyo tujya twebwe nk'ubuje nko muhiri wanje ntwara nk'ibiro 50 canke 100 ibindi bija kuri kote canke bikagurishwa nk'izo mbuto ngaha anya urumva bisigura yuko bishikira abenegihugu benshi nico gituma bo dutera intege muri vyose haba mu mbuto haba mu matongo bakadufata mu mugongo aba diaspora nabo ni karibu harabo maze kubona nk'aba Samuel afise amatracteur nka harimwe na tracteur ivuye kwa Samuel yari ivuye mu Ruyigi mu Ruyigi urumva ko urugo sahantu hagufi tuca turi hamazutu y'ukuyikurayo no kuyisubizayo ariko yaba nko ngaha nko kuri umusozi wacu hariho tracteur canke muri iyi commune byari byoroshe karibu rero nibadufashe bo baturonderere n'ibindi bintu dushobora gutera bishobora kuja hanze urabona ko dukenya amahera y'agaciro dushoboye kuronka n'amahera y'agaciro hariho imigambi bariko baratubarira hariho ivyo bariko baratwigisha vy'ukurima nk'ipiripiri amamarakuca n'ibiki bishobora gushoka hanze babishiremo ingufu hama tubikore ego twiteze imbere twongere duteze imbere n'igihugu. Okay. Nibaza iyi mirima yose nibaza ko mufise bamwe bitwa abagoronome kugira bashobore kuyikurikirana kuko umurima ni nka kujya kw'igitungwa nawo novuga ko ufise amagara kwera gutagukurikirana nawe urashobora gufa mbega abo bagoronome basanzwe bari bashobora gukurikirana iyi mirima yanyu. Ego abagoronome barahari bakurikirana iyi mirima dufise abagoronome 3 aha ubona hariho umwe kubera urumva nakware ko ariho tugitangura haracara amahegitare make paraporo y'umukike mukike hariyo abagoronome 2 kandi mukike no gukorera haragoye hari imisozi iri kure na kure dukorera ku misozi iri kure na kure Okay nibaza tuja ku musozo hari akantu kajambo twoba mwamumfuza kongera ko twatavuze kugira ngo turangize hariho n'umuveterineri arabizonka urumva turafise ego hariho n'umuveterineri arabizonka aziba hafi akajambo twaba twongeye ko no kubashimira mwakoze kuza kudukoresha iki kiganiro ego Mani baheza kire kubifuza imbuto ni karibu mukike Mwaro ego kubifuza imbuto ni karibu guhera itarike y'uno munsi nkuko nabivuze gushika nko mu kwicenda mu kwicuma imbuto zituba zihari kuko urumva hari izimeze hari izo turiko turasoroma hari ivyo twadefanye hariho bijya wabonye twamyemwo hari yanye bigeze muri florezo gufurira tuzosoroma mu kumunani mu kwindwi urumva mu majambo make gushika nko mu kwezi kw'icumi imbuto ngaha izobihari ubona umuntu bahagaze hari ya munyabiraba bariko baragura intore canke tukajana n'abantu bagiye kurangura intore nk'ubu nabonye abantu bavuye kurangura itomati muri Kotebo turiko duhuriye bazizana Mwaro ne kubera izo tomati tutozirima nizohaba ngo ni kanguro mukoye kugira ngo abantu bamigerageze hari abantu bitwaza avuga ngo ibintu ntibihaba ariko nibaza ko batagerageje babonye amabeterabe hajya je nabonye beterave zirahari nabonye intore hajya ziriko zimeze neza ibitunguru turiko turagira ikaroti twari twazirimye rero nibaza yuko umwe nk'abagwiza mbuto izo mbuto muzibategurire neza nkuko mwijemeje kugira ko hama abanyine gihugu bagerageze kugira ngo bazi baravunika baja Bujumbura vrema kugurayo itomati Bujumbura deja ntibanarima nabo bagira bivuye ruguru zivuye igihanga uribatse izo tomati zivuye za gihanga yego za muhehe zigaca zishika Bujumbura bagaca bazirangura Bujumbura bagasubira kuzidugana Mwaro intore munyabiraba kandi aho intore zirahaba wabonye n'intore nziza ni cyake niyo bavuga ngo ingya zarazimvye kumbe zizimba sero nuko kuntu abarimye ari bake babirima Okay. Abarimye abajejwe uburimye n'ubworozi badufashe dukore n'ukuri ibintu by'ubunebwe ntaco bumaze ubunebwe ntaco umuntu abukuramwe ibintu by'abantu baguma bicaye wapi nibaze barabona natwe turiko turakura ko umuntu aguma yandaranye yageragetse. Okay tugushimire cyane kuba mwaduhaye iki kiganiro nibaza ko nitwasaba kubakenera ko muzotwitaba ni karibu murakoze abakunzi ba Gaciro Media tubashimire kuba mwadukurikirana buri munsi aho tuari muri commune mu ntara ya Mwaro neza
komine Gumisiga ariko komine Rusaka umusozi wabisha okay umusozi wabisha hari Mutsinda tori kumwe n'uhavuka arametiriza gose rero hari indimiro ziza zikeye cyane nukuri no intwarikazi rema akora ibirema rero mu mugane muze mugure imbuto abazokumviza ikiganiro mu gisangiza abandi kugira ngo uyu munsi uburimyi kuri bamwe niterambere ku gihugu no ku bandi kuko nituvuze ngo twese cyo kurima ariko kandi niyo mpetso abarundi twakuze twumva ngo umurimyi ba mama bacu bose batwibarutse barabarimyi kandi twarakuze sigura ngo rero uburimyi nico cambere ko yese yuko harimo harajamo development w'abarima ku kijambere batakirima nka kera nkuko twahoze tuvyumva rero tubashimire musangize iganiro abandi mari kumwe na Jeff Niyonzima bye bye naho butaha kindi kiganiro